Ku musozi Kibogoye ni muri zone na komine Giheta mu ntara ya Gitega. Ubushomeri kugwaruka n'ubukene mu miryango asigaye ari umugani, byose bikaba byaturutse ku kigo citwa Maison du Fermier giteza imbere uburimyi mbumbarugo, kikigisha n'imyuga itandukanye irimwo kurima, korora kijambere, korora ifi n'ukubumba. Ikigo cashinzwe n'umwe mu gwaruka w'imyaka 30 yitwa Wilbert Dusabe. Ico kigo kikaba cubatswe mu gice c'hegitari, uhasanga ibirimwa bitandukanye birimwo ivyamwa by'ubwoko bwose n'ibindi biterwa bitandukanye. Iciyongerako nuko n'imbuto zose zisanzwe zigwirizwa muri ico kigo. Aho nyene muri ico kigo uhasanga ibitungwa bigizwe n'ingurube, inka za kijambere, intama, inkoko n'ibindi bitungwa bitandukanye. Hakiyongerako n'ubworozi bw'ifi bwa kijambere buteye igomwe. Iki kigo kirimo bisata bishika nka bitatu. Igisata ca mbere ni production vegetale, ni ibi bintu by'ibitoki n'ivyamwa n'imboga. Ibindi hari amatunda, inanasi. Iyindi departement ya production animale, hari inka zibiri. Hanyuma rero uno munsi hariho na porcherie irimwo ingurube, uno munsi harimo 12. Hama rero turafise na n'inkoko, turafise n'amafi. Amafi tuyororera ni twebwe twatanguye korona amafi ku mutumba ngaho muri buno Burundi. Hanyuma uno munsi kubera ivyo byose twagize, uno munsi ndumukonsulta wa FIDA mu vyerekanye n'amafi. Wilbert Dusabe nubwo yatanguye ico kigo ntivyamworoheye na buhoro buhoro gutangura, kuko amaze kurangiza amashuri ya kaminuza mu gisata cyo gukanika bita mu gifaransa electromécanique muri kaminuza ya Burundi, yarahize akazi arakabura, ashafata igingo yo gusubira kwitongo avuka ko muri zone Giheta kugira atanguze igikorwa cyo kurwanya ubushomeri mu kwigisha Burundi gwaruka gukura amaboko mu mpuzu biciye mu kurima n'ukorora. Nifatiye ko genda mu electromécanicien wasanga turiko tuviza amantu ze ama entreprise tuja gukoreramwo nka zirya za brasserie, za savonoro, za regidezo, mbo bimeze nk'ivyanse gatoyi ukibaza ko havuronka muri Sosumo. Mu givyo byose narabikoze ndagenda irya nino biranka, niho nashiye mfata ingingo ndamubwira nti je nta muntu uzosubira gusaba akazi. Wilbert Dusabe asanzwe amaze guha akazi abarenga 500. Asaba Burundi gwarukana cane gwaheje amashuri kwiyumvira gukora akazi kabo bwite, hakurindira ko leta ibaha akazi. Ugwaruka no musi kuva acinjira mu ishure namenye yuko ibibanza by'akazi nta bantu biraharuye mbere, nta bantu bariko ko ata muntu azopfa ngo ugende kumuramplaza ni nabake. Ndiko ndahimiriza ugwaruka ruri mu mashure rutangure guyumvira ico gukora ruri hariya nyene. Ico kigo Maison du Fermier cashinzwe na Wilbert Dusabe ubu gisanzwe cakira n'abanyeshuri bahejeje kaminuza baza kwimenyereza. Muri kazoza kikagiye kuba ikigo cigisha Urundi gwaruka ruva mu mihingo yose y'igihugu gutangura imigambi yago. Wilbert Dusabe yagitanguje ubu akaba ari bitumwa ko mu Burundi no mu makungu mu kwigisha kubijanye no kwitunganiriza imigambi bita entrepreneuria muri rurimi rw'igifaransa.